abantu barahindutse abantu mwebwe ko mutumva muragiye nimwumva mwebwe let's go mboni byo waneguriye batukuboko mwami sinsubira iyo navuye njyane imbere ndakwizera wanjye ndakwizera ndakwizera Yesu ndakwizera iyo wavanye ni kure iyo genda uzanshitsa iyo wavanye ni kure iyo genda uzanshitsa ndakwizera. This is Flash TV. We shine to progress. Yes, hello. Hello. Allo. Oui, mwaramutse canke mwiriwe. Mbega ni mwiriwe hiyo? Mwaramutse. Turacana saa 5:05 z'igitondo. Muri nijoro? Ari Turi ku murango haracana saa 5 z'igitondo. Okay. Muriko muravugana na Diko kuri Fresh TV turi live. Okay. Mumeze neza ariko. Ego turashima Imana kabisa. Mwebwe hiyo mu gihugu mvuga make. Mu gihugu hameze neza, ubushuhe gusa ni bwinshi, hari ukuntu akavura kamera nk'akogwa. I'm sorry. Hari ukuntu akavura kamera nk'akogwa kagaca karenga mugabo twibaza yuko muri kuno kwezi kugiye kuza kwa kane nkuko vyamye ihavigwa. Mbere nuno munsi mu gisagara ca Bujumbura katonyanza. Turakipfuza ako gashuhe n'ino. Mwe mushaka gashuhe? Beho ni nyinshi. Ubu no kuvuga mwe hiyo muri ni bayita gute ni winter ni summer ni winter. Turi muri winter. Snowing. Okay. Kabisa. Yeah. So, sinzi ko mwokwidondora abantu badukurikiye muri bande mukora iki? Mazina nitwa ESTHER NIYOKWIZERA. Mu kazi gasanzwe nkora muri company ariko mu bikorwa by'Imana ndumuririmbyi. Wow. Ndumuririmbyi muri indirimbo mpimbaza-Mana. Muri make ukuri no kwidondora kandi ndumumama afise abana 5. Ndubatse. Mfise 5. Imana yarahezagiye. Amena. Umuntu akuraba ku mafoto yo kwava yibaza ko kiraga kumi canga umumama w'umwana umwe. Ubwo ntiwazindutse. Uri muri Yesu niko bimeze. Wigumira uri urakajene niko uri muri Yesu kabisa mufashe neza. Nta kibazo kabisa ubusaza urabubaza. Wow. Ica kabiri muvuze ni naco catumye tubahamagara cane ati nyabuna hambavu y'ibindi bikorwa nkora mu buzima busanzwe ndi n'umuririmbyi ni naco kikugira ESTHER NIYOKWIZERA nk'umuntu twavuga ari public figure. Uno mwuga wo kuririmba mwawutanguye neza na neza ariko tubanze twibutsa abantu aho muri. Ntuye muri Amerika ariko ndi Murundi mvukira yo mu Burundi. Wavukiye mu Burundi? Muri Amerika. Navukiye mu Burundi. Mwagiye mukuze? Naje no muri Amerika mfise imyaka 20. Nturuwa kera cane. Twaje hano 2013. Tumaze imyaka 10. Okay. Oya imisi iri kirabamwe, imisi nawe nyene rahaciye. Haciye imyaka 13 ni myinshi kandi sio kuvuga ngo nari mu Burundi. Mu Burundi ari muri Tanzania. Mu kambi yo muri Tanzania. Twaraza rimwe muri vacation y'ishure tukaza mu Burundi kuraba inshuti n'abagenzi. Ndumva muriko musigaye mwokwereka umuntu ibarabara rihita n'ridahita. Sico kimwe na Ediso ahamaze indwi imwe. Kabisa mubereka. Ediso nk'ubageze muri roundabout yozimira.
So narimvuze rero ni uno mwuga wo kuririmba mutanguye mushitse hiyo canke kuvino ingabire yari kiradudubiza muri mwebwe. Abo bisanzwe kuva tukiri hiyo nari umuririmbyi ariko sinari umuririmbyi wo kuririmba indirimbo zanje vuga nari umuririmbyi nyene wo mu makwaya mu ishengero nkuko bisanzwe cyaririmba mu makwaya mu ikwaya rero ibintu byo kujya ku mitandao kuririmba ndabitanguye nyene 2020 okay nabamaze nk'imyaka 2 bitanguye gushira indirimbo zanje kuri YouTube ariko kenshi naravyumvira vuga sinari bwabitorera tanguye kubikora kubera ikwaya kundi kwaya cyane narifise nabona ibintu byinshi byo gukora mu ikwaya sinari bwatobore mbona ati nzoronka umwanya ugara gute niyo natagura kuririmba ndumwe kandi bitanteye guheba gukora mu ishengero bivuze yuko uri n'umukozi w'Imana ku mpande zose yani indirimbo zo binafsi zo kuririmba ku ruhara rw'iwanje nazirondereye umwanya muremure kugira ngo nzoronke umwanya yani bidibintere cyamva mu ikwaya y'ishengero ikwaya yani ndibimbuze gukora ibikorwa mu ishengero bivuze ko n'uyu munsi tuvugana urafise imirimo urangura mu ngoro y'Imana ko kabisa sisi ikwaya nifata nayo kuva kera mu ishengero kandi nakora ibuze ya Rwanje ishengero bivuze yuko maybe uhora unabikora ko bamwe bakagushiriramwo muri bino twita ama backing voice muga numvise ijwi ryawe rirakarishe byose urabyikorera kenshi ndirimba nta rurimbo ndibaza ndagena ngo mfise ama backing voice namba ko rwashobotse ngo bari rujya nakoze korabo urumva rumwe gusa nakoze korabo niko nagize backing voices kubera nakoresheje abantu benshi ariko izindi zose ndirimba jewe kabisa urumva yuko witavye umuhamagaro ubikwiye ni abantu bavuze ati barafise inyenyeri yibonekeza nimba ushobora gukora amateka nkajya utiyambaje uwundi muntu n'umwe baza ko si bya bose birashoboka ko atari bya bose kubera studio kenshi njako bahora bambwira ati nta bantu ukeneye kabisa wow kabisa umuntu yava avuga yuko uri umukozi wa cane afatiye ku myaka wavuze umaze mu muziki agacaraba n'indirimbo umaze gukora ubishobora gute ko hiyo akazi kaba ari umurengera mu bisanzwe cyo gituma ndakubwira ati vyarwaye umwanya ko natanguye kuraba ukuntu nzokwinjira muri ivyo bikorwa bitavugije gukora ibindi bikorwa umwanya ikintu iyo gihamagariwe kandi ukagiha agaciro ndibaza umwanya ndubura vyose birashoboka tubishira mu kwiza biragoye kweri uri muri kino gihugu kubera ino bakubwira ngo time is money kozi kw'Imana nawe ukacujana na time is money so time is money ariko uzi yuko time is money kandi time is a war kandi ukavuga ati time umwanya ni jambo ry'Imana utari inzu bishira ati time is money umwanya uzoba amafaranga ariko baza kuvuga umwanya ni amafaranga ni jambo ry'Imana yes birashoboka ikijanye n'ama studio hiyo kiroroha haba kuzimba haba uburyo zitaboneka ku bwinshi nta ntambamye muhura nazo yo hageze gutunganya bino bikorwa byanyu ga Esther nyinshi cyane nyinshi cyane cyo ni ikintu kimbabaza cyane muri Amerika abenshi bafata studio nk'akazi kabo it's like a hobby too bafata studio nka sidewalk abenshi bafata studio yani nk'akazi ka pembeni ruhande ko gukorera amahera nyene makeyi
yo kuyokweza afise umwanya yani Okay, okay. ntibabikora nk'akabo Mm. noneho dufitiye ikibazo Oh la la. No kuvuga hageze kuri codinga ni nko gushaka kurondeza umuproducer bikagorana unamutoye nca numva yuko biba bizimbye cyane canke product yawe ugasanga imaze igihe kinini muri studio. urabembereza ubembereza kabiri Okay. iri turafise umwanya ubona ubunoza oya inondwe nta mwanya mfite reka turabe nko mu ndwi zibiri ahera ariko ngiyo mu gihugu biroroshe cyane urinze uronka n'ikorasi uhita ugenda kuri studio Twe hino ujya ucurara ikaguheramwo iyo umuntu ari mu gikorwa cyane cyane bino bikorwa mvabwenge aba afise ihangiro ashaka kugerako nk'umukozi uwo ari we wese n'ubundi aba afise indoto z'uko ikivi yatanguye cogera ku mpera. Ihangiro ryawe ni iryawe he muri bino bintu no kwita ko ari igikorwa kitoroshe kigafatanye n'umuhamagaro kikanajana no gukorera Imana. uvuze ati wasubiramo kandi Amen. Iyo umuntu ari mu gikorwa aba afise aho ashaka kugera akaba afise ihangiro canke target. Wewe target yawe ni yahe muri bino bikorwa? target yanje ni ukuvuga ubutumwa kandi nifuza kuzoshika kure. Okay. kuko ibyo mbona ni byinshi vuga muri kino gihe biraguha kubikora kandi ngomba kudaherera hano ngomba kubona yuko nageze kure kabisa kugwa byanje ngoze bigafasha n'abandi ibi target yanje sio kuvuga ati ngo jewe ahubwo ngomba tube twese benshi agire n'umuntu azovuga ati nashimye Imana kuko Esther ko yarabaye umuririmbyi nanje naho haraho byanje araho nanje aho yamfashije iyo niyo target yanje. Wow. Mwenye nafashije ihumbi singumeri jewe gusa. Okay. Wow. Hoba hari umugambi ufise yuko bizoshika ukaza mu gihugu c'amavukiro mbere tukanakubona tukakwakira ukanava hino ukoze ibikorwa kuko urumva ko hiyi ntambamye ari nyinshi? Iyo ndavyifuza cyane ahubwo yaba vyashoboka uyu mwaka madi mwana uganuka umwana ni muto ariko ndavyizera. Oh wow. Urabona ariko yuko maybe uno mwaka bikunze twokubona Bujumbura kabisa. Kabisa. Nibaze ko kizoba ari ikintu kiryoshe ubona yuko n'ibikorwa byawe hino batangiye kubikurikirana bakavuga bati biba biryoshe ubonye umurundi kazi ari mu mahanga bandanya aririmba mbere bakanatangazwa n'uburyo mu byo uririmba unaririmba n'indimbo z'ikirundi ibijya kunze gushobora benshi. Ibyo byose twabishobojwe n'Imana kandi nawo byishimira ndabyishimiye cyane n'ubundi cyane. Okay. Kandi kubona bimeze uko kandi abantu kuba bavyakiriye kandi mwebwe muri iyo nimwe mubibona bavyakiranye urukundo ndavyishimiye cyane. Okay. Nico gituma mvuga ati ndipfuza kuzogera kure nkabonana na benshi tugafashanya ibikorwa ntabwo byendikiye nyene nkabona ati nari umwe ubu turijyana. Wow. Hari umuririmbyi wipfuza gukorana nawe? Umuririmbyi mbona umukobwa yitwa Alvella. Alvella Muhimbari. Yo umukobwa ndamukunda sinzi ko ari kubica niko ari umumama. Ni inkumi twanakoranye ikiganiro ku munsi waheze. Havukira aba kuri fresh kiriko. Ukuntu aririmba aritonda. Okay. Araririmba. Hariho n'undi papa yaririmbye na Rose Muhando indirimbo ziwe ndakunda kuzibagira cyane ariko ndamukurikirana kabisa yaririmbye na Rose Muhando.
Sabasi inkuru nziza. nawe nyene araririmba neza. Nivyo. Hariho n'ubundi yavuze ati ati wavyuka ugasanga ati kuba kw'isi uwo mukobwa araririmba neza nawe naririmba yitonda akunda kureba n'irundi rimbo yaririmbye ati wavu ujya n'umu Adventiste nivyo. Na. Okay. Wow, Imana ibikore cyane kandi ndabikwatuye ko uno mwaka utarahera umwe muri abo muzobe mwakoranye collaboration. amen kabisa ndavyifuza. Wow. n'abandi Kamikazi nawe ariko ubuzima buri bwiza nawe nyine ndabukunda cyane. Okay. Yeah. Mu ndirimbo zawe nyinshi ufise ziryoshe ndakunda mu yitwa ngo gwana n'abangwanya nimba ntihenze. Ndashaka kukumva mu gahogo uri kurayiririmba hanyuma nimba hari akajambo ufise ku mutima uca ugasigira abarundi duce tubasezera. Ego uturimbire aga pre-chorus na chorus. I mean refrain kaya kantu gatangura refrain be na refrain. Orawe urana n'abamburanya wana n'abangwanya fata inkinzo nini na ntoya mwami uhaguruke kugira ngo nabare abarondera ubugingo bwanje babaramane bateterwe kugirira nabi basubize inyuma bicwe n'isoni ibyabona n'ibinyoma bibasi banyagiriza ibyo ntazi n'abakoreye ibyiza basubiza ibibi uyu mutima wanjye nkimbura. Oh my God, thank you. Uririmba neza disi ufise n'ama vibration. Umuziki wawigiye hega? Ni gukurira mu ishengero kabisa sinobesha. Ntashube nagiyeko. Usanga na za Sunday school waziciyemo? Cyane nataka kuri Sunday school ndi umwana muto cyane w'imyaka 5. Okay. Abyeyi mukirimba twa dukora si twabana ngo nitwamara kwambuka Yorodani dusoroma imbuto tuzosirya ibibazo dufise kuko tuzoba twarazikoreye. Ubaho ndumva nawe waraciyeyo kabisa. Indirimbo Sunday school. Wow. Kabisa ishuri rya music mu ishengero ririgisha iyo birimo neza. Riranarera. Rirarera neza cyane ntibisaba kubanza ugende ku mashuri usanga uruta na bamwe bagiye ku mashuri Kabisa. kuko iyo uri mu ishengero neza ubihagazemo ishengero rirarera kandi ririgisha uramenya kabisa byose niyo byavuye n'Imana. Impano kabisa. Wow. Kabisa. Esther sinzi ko ari akajambo mwaba mufise ku mutima mwosigira abarundi benshi badukurikiye. Akajambo mfise ni yuko abarundi ndabakunda kandi nkunda igihugu cy'u Burundi. Ndaco gituma nitayeho cyane kudata ururimi rwanje rwo muhira. Wow. Ndabakunda cyane kandi nabo banyakirire n'umwana wabo. Wow.
kandi bafate ati ngo ni umunyamahanga oya ariko bafate bo mu rugo bumve yuko turi kumwe muri byose bumve yuko turi kumwe yani kandi yuko ndabiyumvira banyiteho bamvuze nanjye naho ndabakunda kandi icyo ndabasaba cyane ni ukusengera iyo bari mu byabo basengera ibyabo banyibuka kabisa n'ikintu basaba ni urukundo dukundane bana b'Imana urukundo ni rwo rwa mbere kabisa urakoze cyane tugushimire nibaza ko ubutumwa bwabashikiriye nkunzemo ijambo turukundo ni rwo rwa mbere bakwakire nk'umwana wabo bakwakire nk'umwana w'igihugu nubwo uri hakurya y'amazi manini still uri umurundikazi yego Imana iguha umugisha ubandanye kubaka umunara ugere kure cyane isi izokwirabemwo nk'umuntu afite icyo yayimariye na cyane cyane ko mu byacuzanye hano ku isi n'ubundi ibyo biba birimo amen namwe muhezagirwa cyane kuba munyitaho kandi no kumva yuko muri mwebwe Yesu abaha umugisha amen imbuga zawe ndazibibutse ni Esther Niyokwizera kuri Facebook page kuri urafise IG Instagram yes nawe nyene ni Esther Niyokwizera TikTok ni Esther Niyokwizera nyine wow bagende bagufollowing barabe ibikorwa byawe byinshi ubona yuko uri umwe mu bantu bafise n'indirimbo nyinshi nziza abantu bakwiye kumenya Imana iguha umugisha yego murakoze cyane namwe muhezagirwa This is Flash TV. We shine to progress.